ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero, mu Rwanda Paul Rusesabagina yarayatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe, ntazongera rero kugaruka kwitaba urukiko. Impamvu ni iyihe? Avuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho urukiko rwanze icyifuzo cya Rusesabagina wasabaga kongererwa amezi 6 akabasha gutegura imyiregurire ye. Maître Rudakemwa Jean Felix umwunganira yavuze ko basaba amezi 6 kugira ngo Rusesabagina abashe kubona umwanya uhagije n'ibikoresho bimufasha gutegura kwiregura kwe. Maître Rudakemwa yavuze ko Rusesabagina akeneye ibikoresho nka mudasobwa nk'uko yari yayemerewe n'ubuyobozi bwa gereza, ikaba yamufasha kubona inyandiko zose zirebana n'urubanza rwe, agasaba n'ibindi bikoresho birimo impapuro zo kwandikaho ndetse n'amakaramu. Rusesabagina n'umwunganizi we kandi basaba ayo mezi kugira ngo ahabwe inyandiko ze zose ahererekanya n'abunganizi be zigafatwa n'ubuyobozi bwa gereza bakazimusubiza batinze. Yasabaga urukiko ko rwamufasha kubona abavoka bazaturuka mu bihugu byo hanze akunganirwa n'abo yihitiyemo. Avuga ko muri iki gihugu ari we muntu wangiwe kunganirwa n'uwo yihitiyemo. Ibi byifuzo ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta shingiro bifite usibye iyo gutinza urubanza gusa. Bavuga ko bamaze amezi 4 baregeye urukiko dosiye ya Rusesabagina, bikaba bitumvikana ko ashaka andi mezi 6 kandi amaze amezi 4 afite dosiye yose. Kongeyeho ko ibyo avuga byo kunganirwa n'abavoka bo hanze yabihaweho umurongo, kuko urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda rwasanze nta mikoranire rufitanye n'urugaga rw'abo bavoka ba Rusesabagina bo mu Bubiligi no muri Amerika. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko Rusesabagina areganwa n'abandi bantu 20 kandi bamaze gutegura urubanza rwabo, bakaba nabo bakeneye kubona ubutabera bwihuse. Urukiko rwaje kwiherera maze rufata umwanzuro ko urubanza rukwiye gukomeza, kuko rwasobanuye ko urubanza rwatangiye kera kandi na Rusesabagina akaba yaremereye urukiko ko hari ibyo yamaze gutegura. Urukiko rwavuze ko Rusesabagina abonana n'abunganizi b'igihe cyose abishakiye, bityo ko nta mpamvu yo kongera gusubika urubanza. Rwari rutegeka ko urubanza rwakomeza. Nsabimana Karisti Alias Sankara akomeza kwiregura ku bya 17 aregwa. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko ndetse na Sankara atangiye kwisobanura, Rusesabagina yahise yaka ijambo mu ijwi riranguruye agira ati: "Ndashaka kubwira urukiko ko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura urukiko rwanze kubahiriza, ndamenyesha urukiko ko nta butabera ntegereje hano. Ndabamenyesha ko ntazongera kwitabira urubanza, ndaruhagaritse." Urukiko rwahise rubaza Maître Rudakemwa icyo yakongera ku byari bimaze gutangazwa n'uwo yunganira, nawe agira ati: "Ngenda mwunganira, ibyo avuze ndabishyigikiye, nta kindi narenzaho kandi nkaba nsaba uburenganzira ko nakwigendera." Umucamanza yavuze ko ari uburenganzira bw'umuburanyi kwivana mu rubanza, gusa umucamanza asaba Maître Rudakemwa kuguma mu cyumba cy'iburanisha kugira ngo aze gusinya ku mpapuro y'iburanisha urubanza rushojwe, kuko nabo bari bayemo. Sankara yakomeje kwiregura ku byaha aregwa birimo ibyo kwiba hakoreshejwe intwaro, ufatanyacyaha mu gutwika inyubako n'imitungo, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara ndetse no gukusanya inkunga ikomoka mu iterabwoba. Abyemera byose. Sankara yumvikanye mu rukiko asobanura uburyo Rusesabagina wari perezida wa MRCD we yari vice perezida yagiye ashaka amafaranga yabafasha mu kugaba ibitero mu Rwanda. Yavuze ko hari amafaranga yibuka yahawe FRN agera ku 255 by'amadolari y'Amerika yatanzwe n'abantu batandukanye. Muri yo yavuze ko 190 by'amadolari yatanzwe na Paul Rusesabagina. Yumvikanisha ko ayo madolari yose yayakuye kwa perezida Edgar Lungu wa Zambia ndetse n'umucuruzi w'umunyarwanda Nsengiyumva Polineri nawe uba muri Zambia. Sankara yavuze ko amafaranga bayakoresheje mu gutegura ibitero. Ati: "None se Rusesabagina yahagarara hano agahakana ko ataziranye na perezida Edgar Lungu? Mu nshuti zose kuki nicara hano nkahitamo Edgar? Hari sambu dupfa nigeze mfungirwa yose sinari muzi." Kugeza ubu igihugu cya Zambia cyahakanye Amakuru kivuga ko atari ukuri. Urukiko rwanzuye ko urubanza rusubikwa hanyuma iburanisha ritaha rikazatangira humvwa Maître Nkundabarashi Moise wunganira Nsabimana Karisti Sankara. Biteganijwe ko iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki 24 na 25 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Asumta Kaboyi, ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho leta yahagaritse abo bita abakokayi
bacaga amafaranga abashoferi batwara abagenzi bishyura. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Hari kwigenekerezo rya 4 kuno kwezi kwa gatatu aho umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano yafata ingingo yo kubuza abo bita abakokaye bahora batoza amafaranga. Bakaba bari bamaze imyaka myinshi bayatoza ku bituro vy'amakinga, amapikipiki, amabajaje n'amabisi vyunguruza abantu. Umushikiranganje vendera ko buca ari mu nama n'abegwa n'iyo ngingo yamenyesheje ko aya mafaranga yahora atozwa mu buryo budatahuritse bene umurango babona. Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Amafaranga yose yahora atozwa nabo bari muri ayo mashira hamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe gutozwa kubera kuko ariko haribonekeza ukugomba kwitiranya ibintu. Musanzwe muzi yuko hariho igikorwa kiriko kiraba ukwezi gahinyuza mu Burundi bwose kandi igikorwa cyaba kiriko kiragenda neza, ariko hariho ukugomba kwitiranya ibintu gutyo abene gihugu ugasanga bariko baramera nk'abaremerewe cyane kuko batamenya abo bategerezwa kwitura. Ngaha rero y'ingingo kabiraba abo bantu bose bahora batoza amafaranga mu bituro zaba imodokari y'amapikipiki y'amakinga murana ko amashirahamwe yose yari yakoranye. Abambere barongoye aya mashirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kuja kutoza amafaranga muri ivyo bituro vy'imodoka. Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ivyo vyuma bavuga ko biruhukije bumvise iyo ngingo. Aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashimiye iyo ngingo ya leta. Twaranezerewe cyane ni jambo yavumere, turashimye cyane, turayikomeye amashi, iragahoraho iragahezagirwa. Ingingo twayakiriye neza cyane gose kuko yaje hageze. Nanje nukuri ndashimiye nyakubahwa yarashikije ijambo ry'ihumure yaduhumuje twebwe abashoferi bari tumaze iminsi tugowe cyane imyaka myinshi twarira tukabura aho turirira. Nukuri turamushimiye cyane ari hamwe yoza nabaka akirabira amunezero dufise. Nukuri umunezero ni mwinshi cyane. Amafaranga twatanga no kuvuga uravye nk'amabajaja ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari amabajaja arenga nk'ibihumbi 3. Amaduka maziko turatanga igihumbi ku munsi, no kuvuga ibajaje imwe yose yariha ibihumbi 30 ku kwezi. Ibihumbi 30 ku kwezi ugashije yako na situationema twari hayo n'ibihumbi 10 numva ko byari byose cyane. Rero tumaze kumva ijyangingo twebwe twaranezerewe cyane kuko ayo mafaranga twatanga ntituzi iyo yaja, ntitwamenya nico yakora kandi nta nico yaramariye umushoferi. Abagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu ariko batangazwa n'ingene leta zagiye zirakurikirana zitigeze zifata ingingo yo guhagarika ivyo bita ubusuma gahora buba atacamira. Bamwe bakanibaza kwabo bakokayi bo bakorana na bamwe mu bategetsi. Uyu yayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika afise uko yita ayo mafaranga bahora batozwa buri munsi hakoreshejwe inguvu zidasanzwe. Ayo mafaranga yari corruption y'inyegeje kuko ayo mafaranga ku modoka bisi ikorera mu gisagara ca Bujumbura bisi yose itanga amafaranga ibihumbi 6. Ivyo bihumbi 6 rero kila modoka yari yose muharura amabisi yose akorera mu gisagara ca Bujumbura bisi itanga ibihumbi 6. Byukuri twebwe nk'abatransporter twari tugowe. Yari amafaranga y'inyegeje, yari amafaranga udashobora kumenya ati mbega azomara iki jewe, azomara iki umuryango wanje. Hame cyo saba ndasaba leta ko yarinze ifashe ingingo nishiki kuri tere ikore aya mafaranga irafise kuzobikora nyene ibikore hama amafaranga turatange tumenya tuti arikajaha. Hari ngwane yari sanze hari abantu baza bagatonda bakabura bisi, amabisi yatinyaguza gupakira kubera ayo mafaranga abatoza. Ugaca usanga shoferi agiye gupakira handi hantu bamutoza maki ahantu hafi, ugasanga aho kurarase kujya kubera amafaranga yatwozwa ya murengera. No mwishira hamwe atrabu rihurikiyemwo abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu barakenguruka iyo ngingo ya leta yo gushira ibintu ku murongo. Charles Ntirampeba avugira Atrabu
afite icyo asaba abegwa n'iyo ngingo. Twarahamagaye abantu bose dusanzwe turongoye ko bubahiriza ubwa mbere ingingo y'umushikiranganji, ntihagire n'umwe asubira kuja gutoza amafaranga, kandi icyo cyarakozwe. Ni ukuvuga rero iyo ngingo twebwe tubanza kuyubahiriza. Ikindi nacyo nuko twiyumvira ko muri kazoza ka vuba tugiye gutegura inama ya bose y'abagize ishyirahamwe ya Trabu, dufatiye kuri ihangira umushikiranganji yatanze no kuri izo ngingo zafashwe, duheze turabe dusuzume ibyokorwa mu gisata cacu bituma abantu bose bategerezwa kugendera ku murongo umwe kandi mwiza. Mugabo muri uno mwanya abasanzwe bakora iyo mirimo yo mu bituro n'ubundi akamo twabateye nuko bubandanya bayikora, bagafasha ingenzi bakazitondesha, bagafasha nabo bashoferi. Burya hari ikintu kigoye, haryo urabona umwe wese ntaza ngo akora ibyo yishaki. Haba hari abantu bategereza kuvuga bati wewe tonda ngaha, wewe tonda ngaha, wewe washitse mbere nawe washitse nyuma. Ivyo byose rero nibikorwa bikorerwa hariya muri parking kumbura abantu benshi badakunda kumenya, ariko bifasha abantu kandi bigafasha kugira abantu bose bakore ku neza yabo no ku neza y'igihugu. Mugabo turiko turiyumvira ko mu minsi muri kazoza ka vuba kumbure ico kiringo umushikiranganji yaduhaye giheze ko tuzotegura inama ya bose kugira ngo dushobore kuganira twiyaguye mu gisata hama duheze twumve ni ukuntu twobandanya dukora neza. Hari bamwe mu bahora arabakokayi batafashe nka nkama ako kamo kujejwe kuvugira ishirahamwe Atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu. Abarenga kuri 10 baramaze gufatwa n'igipolisi ku bituro bitandukanye bariko batoza amafaranga bita y'imbuga. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko bari mu minwe y'inyamiramabi kugira bakorerwa amadosiye. Pierre Nkurikiye akagabisha abo bose bica amatwi kugutubahiriza iyo ngingo ya leta. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi polisi yaraye yerekanye abagore n'abakobwa 89 bari bagiye kugurishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, bose bafatiwe muri Kenya. Ishyirahamwe ONLCT uwe ton frère rivuga ko abarundi n'abarundikazi barenga 1000 bajyanywe bunyago kuva mu mwaka wa 2018. Inkuru irambuye Eloge Wilikaneza. Igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 2025 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Uwo mugabo igipolisi cemeza ko yita umunyamakuru wa kimwe mu binyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendu z'abantu bashaka kuja mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe. Umunsi umwe nyuma yaho inzego zijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya zaciye ziheza Burundi abakenyezi 89 bari baroye kugurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramo canke bakanyuzwamwo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafite uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi. Igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi cy'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi cy'u Burundi hari ikobero mu ntara ya Muyinga ku rubibe Burundi buhana na Tanzania, carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundikazi bafatwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze iminsi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruriya rudandazwa rw'abantu cyane mu bihugu by'Abarabu. Abo rero bakaba barashikirijwe Uburundi. Amatohoza yimbitse agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene bari barazironse, hanyuma nabo bari barafashije muri bano bantu bamwe bariko barumviriza abandi bariko bararonderwa kugira ngo baheze bashikirizwe nabo nyene ubutungane. Muri kiyavugira polisi y'u Burundi abona ko bakora urucuruzwa rw'abantu baharabika ishusho y'u Burundi. Igipolisi bwa mbere ho kiri maso murazi ko cigeze mu mwaka wa 2016 gusambura amashira hamwe yarenga 11 yakora runo rudandazwa, ariko murabona yuko bano bantu badaheba. Ico gituma
igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kiri maso kugira ngo gituze burundu kino caha tudandazwa w'abantu urandazwa w'abarundi cyane abarundi kazi kuko ni icaha kiko kiratesha urubwa igihugu c'u Burundi. Nk'ubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri bya bihugu by'abarabu hari abarundi amajana n'amajana birirwa baryamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu c'u Burundi, ariko ukuntu bagiye mu mpisho bagenda batanze amafaranga. Urumva yuko ivyo bintu biteza urubwa igihugu c'u Burundi ko ubuma wumva mu bindi bihugu urumva nk'abafatiwe muri Kenya hari n'abandi bafatirwa mu bindi bihugu, hari nabo usanga bagandagaje ku buserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu, ivyo byose bigatera iceyi igihugu c'u Burundi. Ikiceyi na Prime Mbarubuke yatwarishira hamwe ONS Tewe ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu aracemeza agasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga igihumbi bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'abarabu. Mbarubuke yashimira leta kutwigora ikirakora yabwirijwe ry'Amerika ibintu bine vy'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo akakabi gacibwe. Gushiraho ya politike y'igihugu izobijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vy'ukuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuja gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe gutyo bashitse hariya mu biriya bihugu bashobore gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko ikagerageza ikaranga muntu dufise iyiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikaranga muntu iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu, byofasha bwira urudandazwa rw'abantu cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu nuko leta y'u Burundi yohimirizwa yakurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya n'abarundi kazi bagorewe mu biriya bihugu by'abarabu. Mu kurindira ko bigarwa ko umuvugizi w'igipolisi agabisha wowe wese afite uruhara muri runo rucuruzwa igihagararo cose afise kwigarura ataribonerako. Kuri bano bantu babikora cyane abapolisi canke abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo. Mu Kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona, hari n'abavuga ngo ugutwi kw'impene ngo kumva kubabuye. Amatohoza yimbitse azobandanya kandi nta numwe azogera umutwe ko azobangana kose. Uwo muntu iyo afise ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arakorwa kandi azofatwa uko azobangana kose ico azoba ari cose ashikirizwe ubutungane. Dushaka yuko bino bintu bihagarara burundu. Mu ntango z'indwi umupolisi akorera ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda mu buraruko bw'igihugu yafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Bujumbura aherekeje abakenyezi batatu bari baroye mu kigobe c'abarabu. Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu vy'abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza akozwe n'ibisata vy'igihugu n'amashirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu kandi navyo bijanwamwo abaturuka mu bihugu vy'ibiyaga binini vya Afrika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga 2 gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko. Ubu ONS Tewe ton frère rivuga ko abakenyezi n'abigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya kuko kibuga c'indege ca Bujumbura hari umukwabu ukomeye. Eroje uri kaneza ijuru ry'Amerika. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Tundu Lissu aravuga ko afite amakuru yizewe yemeza ko President John Magufuli ari mu bitaro hanze y'igihugu arwaye COVID. Aravuga ko afite amakuru ko Magufuli yajyanwe kuvurirwa mu Buhinde. Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana na leta ya Tanzania kuri icyo kibazo ariko ntibyashoboka. Ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko Minisiteri ya Kenya y'Ububanyi n'Amahanga n'ibitaro bya Nairobi byavuze ko nta makuru ahari yo gutangaza, ariko ikinyamakuru cyo muri Kenya Nation gihereye ku makuru kivuga ko cyahawe n'abanyapolitiki n'abahagarariye ibihugu byabo batashatse ko amazina yabo atangazwa, kivuga ko umuyobozi w'umunyafurika kitavuze izina arimo avurwa COVID-19 hakoreshejwe ibyuma bitanga umwuka mu bitaro by'i Nairobi. Perezida Magufuli ntiyemera ko indwara ya COVID-19 ibaho, ahubwo yahamagariye abanyatanzania kwizera isengesho n'ubuvuzi gakondo. Yagaragaye bwa nyuma mu ruhame ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Tundu Lissu yemeza ko ibyo avuga ku buzima bwa Perezida Magufuli atabiterwa n'impamvu za politiki. Yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Bati ko niba abanyatanzania batemera ibyo avuga bagombye gusubiza ibibazo bibiri: Perezida arihe, amerewe ate?
tukiri muri Tanzania abayobozi bo mu nkambi ya Nduta bafashe icyemezo cyo gufunga isoko ryaremeraga muri zone ya gatatu y'iyo nkambi. Ibyo bibaye nyuma y'umwaka amasoko makuru afunzwe. Abafashe icyo cyemezo baravuga ko bagamije gufungura amasoko mato mu rwego rwo kugabanya umubare w'abantu bahurira hamwe. Impunzi z'abarundi ziri muri iyo nkambi zabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovine ko iryo soko ryari bafitiye itegeko ryatanzwe nuko ubu isoko kira zone yose izofite akantu gatoyi kadashoboka nyine gatoyi kira zone ariko tuko turaraba naho amakenga dufise nuko nabazo bari muri ko tuzone bazotegeza kwandikwa bakashikwa ku rutonde bakatandaza bazwe no tuko turaraba rero amakenga yo ntashobora kubura aha turabona neza ko imbere hariho ibintu bishobora kuba byinyegeje ku mpunzi. Ubu rero tugiye kubabara kandi simvugiye abatama mvugira n'abato twese turi kimwe ariko twobabazehe twoho tugiye nyene guhwera kuko hagera nko ku isoko ukagenda ni ihuriro nyene ugakopesha nk'utuntu bakaguha naho ukagenda n'uwakubonye akakurengurira akaguha nk'akajumbu uza kurarira hari ku isoko cyangwa akaguha nk'agakate none ubu turanyariwe endeye kama twimvire ko mukaza kuturaba izo turatanga cy'inzira cyacu twari mu ngaho mu nkambi hanyuma icyambere cyo notangurira ko ubige zaraheze zaduhanye kweri ni kuri iyo soko yadufasa ni twagerageza twonde dusogo tw'abana bakarya tukondera mvuta yaraheze ubufuka yaraheze ubunyene yesaka yidufasije neza n'ukuri rwose miyambika go dusoboro rwose atakagura ubufu bw'umwumbati abana bakaba bararya utuma duha injya zitadukwiye nemwe nta n'icyambere kweri ni kumwe dukwiye kukunwa twongera icyo kibazo cyo mu mazone bitwa soko mujinge zose isoko riheraba sema atari isoko iba yitwa nayo nyene nk'impuza makungu nk'abatanzania utwo batuzanira twebwe tutaronka ivyo byose ntituronka none nk'agacica naho kaboneka ari ikintu genda urondera ku mwayo masoko tuvuge nk'akantu nk'iki ukakabona ariko ubu ntaco turonka kweri byiza ariho nuko mu bisubiramwo Imana n'umuvyeyi bakadusubiza kuri ako gasoko ko mwizoni ya gatanu data tukaka ico gisabo turagisavye kuko isoko ubugaye isoko urumva ntubu uri kuravuga ngurareze za mpunzi ntubu zireze na gatoya ubu uri kuraziha umugozi. Iri soko ryadufasha byinshi cyane twahuriramo turi amazone atandukanye kambere kanatsinda rero n'abaha bashobora kuza baraza binyegeje nyine bakazana ibintu twe ino tudafise nk'imyumbati intore kambere n'ibindi nyine bakazana dusamaki indagara mugabo nk'ubu bizotugora cyane kuko urumva ibihano ko bitera bibandanya. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta. Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Veniste Ishimiyimana. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1930 nibwo Mahatma Gandhi yatangiye urugendo rw'ibirometero 300 urugendo rwari rugamije kwerekana ko yigometse ku butegetsi bw'abongereza mu Buhinde. Abongereza bari barashyizeho itegeko ribuza abahinde gucukura cyangwa se gucuruza umunyu. Abahinde bategekwaga kugura umunyu ku bakoloni b'abongereza bawubagurishagaho bongiyeho amahoro bashyiragaho bihanukiriye. Nubwo bwose abakene barushagaho kuhagwa nta muhinde utarukeneye umunyu. Mbere yo gutangira urwo rugendo rwo kwigomeka Mahatma Gandhi yabanje kwandikira Mburamatare wari uhagarariye umwami w'Ubwongereza amumenyesha ko mu minsi 10 we na bagenzi be bazatangira urugendo rugamije kwerekana ko batishimiye itegeko rigenga umunyu mu Buhinde. Nguko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1930 Gandhi yavuye mu bwiherero bwe ahitwa Sabermati hafi y'umujyi wa Ahmedabad aherekejwe n'abayoboke be benshi maze yerekeza ku mujyi wa Dandi uri ku nyanja y'Abarabu. Aho yanyuraga hose Gandhi hasangaga imbaga y'abantu bamutegereje akababwira ijambo maze uko iminsi yicumaga umubare w'abantu bitabiriye urugendo rwo kwibohora ingoyi y'umunyuri yongera. Abantu bagera ku 60,000